ariko imita intango burya intango iragoye niye scene ya mbere baguhaye ukaja avuga ati man director vraiment yananiye oya kameme uri kurakina ntushiramwe ibintu byo kuvuga ngo wananiwe utegezwa kwiforsa uko biri kose kugira ngo ubishobore shit director bisiguri director musanzwe twavuga ko ari nka director umuntu abasanzwe ayobora ico kintu dufite nk'ubari ari nka film arashaka kuba director wa film umuntu aza kwidirectinga kwiyobora kuvuga ati igenda uko ushaka igenda uko yego merci beaucoup film igizwe n'ibintu bingahe film kubwanje novuga ko igizwe n'ibintu byinshi ariko hako n'ibintu bibiri igize film ibihe nibi hariho ngerageje cyo kuvuga mu Kiswahili hariho furaha na huzuni Ahlan wa sahlan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusina bwana Yesu wa Kristo, jambo sana kwa sisi kwa kasana posikia best voice tunapata ni kubwa drama smeke drama. Asante na shukrani kwa mmesha subscribe to YouTube channel yangu inaandikwa ni Buja Town TV, ndo habari ya mjini. Mungu tusanye tubimenyereye yuko uno musi gani wicaci nyene titwa Buja Movie. Abatumire bacu kwa bitwa Burundi Talent. Ndakura mukije. Ya natwe turabona cyane. Umeze neza? Yego turashima. Muri bande mukora iki mubahe? Okay, murakoze cyane. Ku mazina yanje banyita Ninduka Rashid, bakunda kunyita Loye mu bya filme. Nkaba ndumu cast wa Burundi Talent akakanya. Nkaba imba ngaha mu Kamenge kuri 15. Nkaba nkora ibya director muri Burundi Talent. Rimwe na rimwe nkaba numu cameraman. Kandi nkongera nkaba visionary wa Burundi Talent akakanya. Burundi Talent yatanguye gute? Burundi Talent yatanguye tuvuga ko yatanguye muri 2021. Ico gihe twabonye umenga turashobora kugira ibintu bya filme tuvanye n'ukuntu tubona namwe bafite impano zitandukanye. Nari sanzwe nkora ibintu bya videography, ico gihe nari nkora kuri la Media TV ku rwego bw'iwanje jenyene. Amacambo n'ugwaruka gwipfuza ati abadufasha gufahuma tugakina ibintu by'amareresi. Cambuga ati akariko kazi kanje reka tuyo kuntu twoje hamwe tubikore cya turatangura bari na tukatugeza no tuko turakora tukina amafilme ya kandi kubwanje nizera ko bimeze neza mu gihe Imana yo dukira inzira neza sana. Rashid yavuze yuko uri mu director ukaba umu visionary muri Burundi Talent. Ibisigura yuko intango bugiragoye vyagutanguriye gute kugira uguronke ico cyimviro cyo gukora? Ico gihe sinovuga ko byanyoroheye cyane. Kuko ico gihe ndibuka yuko cyari gihe kigoye kuko bamwe hari gihe twabakura ahantu tukabona ati araweshi nasanga muri aho bagira ati ingukore urafite impano. Amura batani impano nyene avuga ati gusa ingo ndabona yuko ufite impano muri wowe ngo tukore kuko nta bakinyi nashobora kuronka kugura canke nta muntu wahejeje ne gushobora kubwira aze nari banyene bagiye baciye asiri rimwe bagiye hasi buke ariko ndabinginga baze tukora umugwi gushika akakanya barabishoboye barabatumira nandi hano bakagenda gukina musanzwe ntivyanyoreye cyane byari bigoye. Mugitangura muhora mukora amafilme ahera ariko ubu tubona yuko muguma mushiramo amaseri yitwa gute twisanga he? Ego bwa mbere tugitangura twarakina amafilme ahera ariko abantu bagenda badusumba bakuru ya baratubwiye ati ni byiza yuko mwogira n'amaseri kugira niyo tubona muri kino gihe ariko yakurikiranwa cyane cyangwa no kugira YouTube yanyu igire ukuntu iba mu makuru asanga dupostinze ikintu kimara 1:30 usanga tugitangura usanga kifise views nka 10 cyangwa 20. Tuduze mikro gato ya hajya ugasanga wa postinze nka film imara nka 1:30 usanga kuri YouTube ko mutaraba update cyane cyangwa mutaro nka follower cyane usanga itwa abantu bayiravye ni nka 10 bonyene. Urumva ya movie yari nini ya cyane yabatwara umwanya cyane biba biheze ariko ukoze seri turashobora gukora seri ugasanga kamwe ni karebwe n'abantu benshi cyangwa kandi karebwe cyangwa bace babona iryoshe bakaca batangura azero kwiraba kaje tubona turose intérêt atuti bagiye ko n'amakomedi dusabana bakira n'amakomedi. Ariho tugoma twakira uwundi mutumire bari kumwe na Rashid navuga ati umuyobozi mukuru cyangwa umuyobozi wa Burundi Talent. Ndakura mukije. Amahoro cyane. Witwa gute ubahe ukora iki? Ya akazina kanje nitwa Niyonzima Tarsis. Kabasanzwe ndi disciplinaire. Birashika wa Burundi Talent TV. Ego nkabasanzwe mba mu Kamenge. Kuyara Gindwi. Nabasanzwe mba. Ego. Ivyakuje mu gutegura utangura gukina film? Ya musanzwe kina filme je nabitanguye kare nkiri umwana mutoya. Orufite imyaka ingahe? Nefse oya sinatanguye gukina ngo nje imbere ya kamera gume gusa nkiri no muhira narakunda gukina tuya ku mashuri tujya duteyate nyene nakora kujamo cyane gose. Maze ogera ngaha mu gisagara cya Bujumbura sinabishobora kubikora ku muzuko ubuzima butari bunyoroheye. Ariko
shoboye guhura n'inshuti zanje nyakubahwa Rashid visionnaire wacu ashobora kubimfashamwo n'isaha nkaba ndi umukinyi wa Burundi Talent kandi baza ko abara ibintu byacu ubabona ko tubikora neza. Yego murakoze. Urakoze. Reka twakire rero abandi kugira tubabaze nabo nyene bajejuki mu mugwi bakora iki vyabajemo gute nkuko tutsanzwe tubikora. Witwa gute ubahehe ukora iki? Nitwari nije imbere Alice. Mera ngushira pause nyene nk'umukinyi w'amafilme. Witwa gute? Nitwa nije imbere Alice. Mana yanje nimutangare burya urabona aba n'abagabo man n'abahungu ibintu nk'ivyo sino bikora mu abahungu nake abafise ariko Alice tubandana. Ego nkaba mba mu Kanyosha kujya kane nyomba Alice vraiment félicitations c'est du jiza ariko gerageza urisohore. C'est vrai. Cameraman na wewe kumavuye ibintu nisa Edwin ntabwo rimeze neza. Tubandana. Ego nkaba mba mu Kanyosha. Uje kujemo gutegura utangure gukina film. Narakunda kuraba amafilme cyane narabikunda. Ego ubwa mbere ukija muri Burundi Talent isanzwe urongoye na Rashid wavyumviyemo gute kuko tubonye ko Burundi Talent ikorera mu mirango peut-être mu mirango ikorera mu mirango kuri 15 Avenue hama wowe ukaba uba mu Kanyosha mwamenyanye gute? Kuntu twamenyanye sinzingira n'Imana yabikoze. N'Imana yabikoze gute yabishize muri nzira? Hari umugenzi wiwe bazinanye cyane. Nanje umugenzi wiwe yari umugenzi wanje. Wow. Nujya mugenzi wiwe yari umugenzi wawe. Yego. Hama nitwinjira neza mu kibazo ndaza kubaza vyinshi ariko reka twakirundi muceri arima meze neza. Meze bien. Mera ngushira udupozi nyene. Mambo kama na haya. Meze neza. Meze bien. Ibintu bitatu kwanza wishima kuba uri kumwe na drama. Icyambere ndahimbawe. Kutango kuraba hariya mana ya. Rashid wabikoze. Icyambere ndahimbawe kwandi kumwe nawe. Merci. Icya kabiri nacyo mwifuza no kwagera. Icya gatatu nacyo nubashimira cyane kwa mwanya ki. Vyakujemo gutegura utangura rero gukina filme na wewe. Okay, ukuntu byanjemo icyambere na mbere nakuze numva ndabikunda. Ubikunda gute? Na cyane nakunda kurorera ibintu by'amafilme. Udukomedi. Nkumva birangyoheye cyane nanjye nkifuza yuko noba mu muhari wabo. Kumwe navuga ati filme iragoye. Ariko imita intango. Burya intango iragoye. Niye scene ya mbere bagoye ukaje avuga ati man director vraiment yananiye. Oya kameme uri kurakina. Ntushiramwe ibintu byo kuvuga ngo wananiwe. Utegezwa kwiforsa uko biri kose kugira ngo ubishobore. Muhira bacumva yuko ukina filme bavyifashemo gute? Icyambere na mbere namanje nyene ndegera abavyeyi. Ndabibabwira hamaze kubabwira nyene nivyo bagoye neza ariko uko nagenda bibumvisha baragiye bavyumva kandi barabitahura. Rashid director bisiguri director musanzwe bavuga yuko ari nka director umuntu abasanzwe ayobora ico kintu dufite nko bari ari nka film arashaka kuba director wa film umuntu aza kwidirecting kwiyobora kuko ati igenda uko ushaka igenda uko. Yego merci beaucoup. Filme igizwe n'ibintu bingahe? Film kubwanje novuga yuko igizwe n'ibintu byinshi ariko hako n'ibintu bibiri gize film. Ibihe ni ibihe? Hariho ngira kicho kuvuga mu Kiswahili hariho furaha na uzuni. Mana yanje matse kuvuga neza na neza ngo utore ico kibazo ndaza kumwagashima bwa bundi rero Rashid yari gutahara gashima nari kubabarira he. Vraiment félicitations yabitoye. Filme inafana mambo mawili ni furaha na uzuni. Kwenye furaha ndo kuna kucheka, kutabasamu, kufurahi ndo ensemble. Uzuni ndo tunakutana kulia, kudhunika, kukasirika. Ndo vitu ambavyo vinafanya movie. Nkuko twebeneza neza muri ikiganiro Buja Movie. Ni kiganiro kiduhuza n'abakinyi b'amareresi kikaduhuza n'abakinyi batandukanye kugira tumenye filme niki abavyeyi bacu batahure filme. Director bavuga director. Director rero nk'umu director ari bazo byinshi duhura nabo mu gihe turi muri repetition kumuri ugasanga uriko urakora repetition yaryoshe ugasanga mwaheze amasaha agiye muca bigenza gute?
Kenshi birashika iyo dukoze film kenshi dukunda kuyikora muri weekend samedi na dimanche. Urasanga rero nk'ujya musi wa nyuma hari tutaraheza ugasanga nyene turatashe bwije abana nyene ugasanga bavuga ati dutahe rimwe n'ukuntu tutaratera imbere cyane usanga twabwiye ati bataye nta kundi ariko gusabira tubabaza cyane kuko usanga bataronka uruhusha ruri pouvoir ubushobozi bwo kumva yuko muhira usigura ati tuvuye muri film saa 4 z'ijoro ngo babatahura mu numero yo kujya guheraheza ikiganiro twovuga ati bigufata umwanya ungana gute kugira filme yose uyitegure ushire habona bayikore petio bayiheze mu ngire muri tournage kubwanje birantwara umwanya munini ariko nkuko nye twabigize nk'akazi turaranja bikagenda neza kuko mu bisanzwe burya umwanya munini si uvuga yuko uri kurakora ikintu kiri kweritse kiri karitse uko ndibuka zijya film Mirambo yazanitse mu masaha 12 kandi urabona ko zamugirije ahantu hageze hameze cyane neza rero gusa ndagerageza dufate nka film twashobora tuduze micro gato nka film twashobora kuyigira dufise script nkayipanga kuntu bizogenda birashobora kuntwara nk'umunsi wose yego cyangwa ndabikora mu ijoro ariko nk'ijoro cyose nibaze yuko quality iwanyu kumwe niko nabiraba biriko biragenda bihinduka uko mwatanguye siko muri ubu ni kuvuga yuko quality iguma igenda iba nziza kumuri uvuga ati ari umuntu agufasha ama conseil muri filme muri script peut-être location niki kintu kibagora kintu cyambere kitugora cyambere ni location turacaba ama location cyane gose turagirana ama film twandika ama film meza tukabana yuko menga akeneye gukinira ahambere muri campagne cyangwa tukabana akeneye gukina amazu meza ariko kandi twituye hose bakaca bavuga ati yo oya ntigikunda kacu usanga naho hantu tuharose kandi pa dufise ibintu biri katse twokora kandi usanga tubuze aho hantu twokorera aha mikindi naco kuvuga ati ngo ubwa mbere twatanguye uko mu bisanzwe ubwa mbere ntago nabifata nk'akazi ubwa mbere nayifata umenga nka blague dutere blague twaronka tugira tubone kuri rezo sociaux hamara abantu bamwe baguma baza bambwira ati Rashid ukora ibi hinduruku ntibagiye yuko na drama babimbwiye na pasi muri focus yarabimbwiye ndetse na abe twageze kuganira umunsi mugihe nini bene wazimpaye je masuvye ndibuka merci kumbure mvuga ati Burundi Talent irafise imigambi myinshi na abana bo gushigikirwa na manager bafise vraiment kirese bafise umuntu abafasha utuntu n'utunde kumbure nawe urashobora kuvuga ati ndafise akanofasha Burundi Talent kugira itere imbere urahawe ikaze imirigisha ibintu byinshi niki kintu filime maze kwigishwa avuga ati iki kintu vraiment filime ico yanyigishije cyambere na mbere filime bimaze kunyigisha nuko icyambere ugira kwihangana icya kabiri ukumva yuko ivyo urimwo ubitahura atari kwigirisha nshuti bakunzi b'ikiganiro Buja Movie bazi ko twamaze gutahura byinshi twamaze kumenya byinshi mu byerekeye abakinyi ba movie babahe gute bakundiki tugishimire cyane reka twakire rero wa wundi merci beaucoup de rien Alice meze neza bien niki kono filime amaze kukungukira filime navuga ko ari nk'umuryango umuryango umeze gute umuryango bivanye no kuduha impanuro muri filime niye scene baguhaye ukine ubona yuko iyi scene je ndayishobora okay zose narishizemo ko ndazishoboye ego kubera iko zishoboye kubera icyo mba ndiko ndakora mba ndiko nkora ikintu nkunda kandi niyumvamo nibaze ko Alice afise abavyeyi afise abagenzi afise ababanyi babayeho niye mibano wabonye mu babanyi bawe bakavuga ati iyi mibano babayeho nabi kumbure utegerezwa gukora filme kugira ibigisha iyo filme izobivuga gute iyo filme cyane ikintu izobijanye kwigisha abajene benshi kuko barakunda gusuzugura nk'ikintu umuntu aba ariko arakora ngo ni kibi canke bakakiba kugikora kubera bivanye n'amajambo baba bariko baramuvugako. Wow, ndagushimira cyane Alice, ndakugarukiye ko kandi egome cyane. Niki kintu wabonye muri groupe kitagushimishije ubwa mbere? Bisanzwe hari abantu bamwe usanga ushaka kubabaza utubazo tunaturiye nta twishure nkuko bikwiye. Ego niyo bikunda kwa bitanezere umuntu cyangwa asanga umuntu yacerewe kandi azi ko ari amategeko abuza gucererwa. Ico niki cyambe sakimbabaza cyane gose. Yego. Akumura ki tuvuga ati bamu ngo urakuze abandi ngo filme ni kubera. Nibaze ko amazugura n'amakomantere menshi bakubwira ati bajya n'abana ni mukwiye kuko
gukorana hamwe muri film genda urondera abandi nyene abantu bakuze kugira mukorane film wowe vyakwende gute kugira wemere gukorana nabo ya okay mu ntango byatugoye cyane gose mugo gusukara no bakutwishuwe ko kare yari je na Rashidi tumeze kabisumbuye abandi barabana batoya cyane gose aho byatugora cyane nkaje wasanga bamaye hore mu papa nije nayikina twe na Rashidi utungana wasanga baragoye cyane gose ariko uya turi mu nyishu muri mu nyishu nibisigura yuko muri uyu mwanya tuvugana umeze gute uri mujane ya ego uri mujane uri papa zero zero kabisa ego ndagushimire cyane nawe we nakaye kamo ubwira abavyeyi bariko baradukirikana muri uyu mwanya ya abavyeyi icyo no akamo no batera nuko bo dutahura cyane cyambere bakamenya ko twebwe igihe batuvuga ko atariko turi cyangwa ibyo babona tako turi bakatahura ko ibi ari akazi gina filime no byita ko najye nyine ko biri mu bintu byanye no kuba ko ari nk'akazi ka misi yose kuko keshi urafasha umuntu kumenyekana gute okay n'ibindi sinzi byicana bitandukanye notera akama bye yuko batahura ko ari akazi atari bya bindi batubonamwo bumaraya iki ingeso mbi n'ibindi bitandukanye ndagushimira cyane discipline ya urakoze cyane gose nawe abasani benshi ba movie babayeho kubwa filme ni kuvuga yuko nubure gushigikira umwana wawe nubure gushigikira impano novuga ati talent kubwa amahera kubw'ivyumviro kubwa commentaire kubwa partage na share no gushira kuri statut ya vraiment byo bafasha nibaze yuko urashobora gusimbira kuri YouTube channel yabo kandika ati gusa Burundi Talent ukacubona amafilme yabo ukagira subscribe mu kubashigikira na mahera bagusavye naki bagusavye gusa ico basaba ni s'abonner gusa kabani vuga ati ciao ciao.